barundi kazi kugisha abana b'ishure murazi ko ariyo soko y'iterambere. Imisi abanyeshure benshi bari yaraje. Amahoro Christian. Amahoro Darlene. Kugenda amaguru adakora hasi n'amaki. Aha ndiko ndanyaruka. Ngiye kwiyandikisha kuri rya shure bita CFP Mabayi. Ndiko nyaruka kugira sinsanga umuyobozi yatashe. CFP Mabayi? Iryo naryo niryahe? Ntumbarire kutazi CFP Mabayi ahiherere. Urazi kuri paruwasi Mabayi? Yego cane. Ahaba babikira baba Benedictine b'indavyi ho urahazi. None hajya no hayobera. None rijya shure bifatanya kijya kigo c'ababikira bagita gute? Siryo nyene bita CFP Mabayi? Urambariye kweli kubera agiye gukira baje babikira. Nahora nivugira ko ari shure ry'ababikira. Nkaba ndahejeje. Reka rero ngende sinsanga umuyobozi yatashe mbona amasaha agenda nyaruka. None we konzi wahejeje amashure yisumbuye ugira wisubiza inyuma. Nisubiza inyuma gute? None bajya bakira bahejeje uwahe mwaka? Ewe Darlene nawe ubwo wewe uraza akamaro k'umwuga. CFP Mabayi ni ishure ryigisha imyuga biciye mu bisata birenga 6. Hariho gusudira ni kuvuga isata bise sudire, hakaba kubarira ni kuvuga ca gisata bita kutira, hariho kandi ivyigwa vyerekeye amamashini nyabwonko ni kuvuga igisata bita birotike ari naco twokwita informatique muri rusangi. Hariho kandi kwiga ivyigwa bijanye n'umuyaga nkuba ari byo bise electricité, kwiga ivyigwa bijanye no gukora imiduga amamoto canke amakinga arico gisata bise mekanike, hakaba hariho na ca gisata gikomeye cane c'uburimyi n'ubworozi. None muri ivyo byose ndondaguye nicaye wumvise umuntu atokwiga naho yoba yarahejeje za kaminuza zanyu. Urambariye n'ukuri nahora numva ngo ni ishure ry'imyuga ry'ababikira siniteho kumenya ibyo bahakorera. None muri ivyo bisata byose wadondaguye ni ibihe bisata vyakira bigeme? Darire, iki gihe turimwo hariho ivyigwa by'abahungu n'abakobwa bikibaho. Ibyo bisata byose navuze nta na kimwe utokwiga. Nimba bimeze uko nanje ntusiga tugenda tujanye caniyandikisha mu gisata co gukora imiduga. Nyaruka tugenda amasaha yo gutaha mbona ariko yegereza. Bantu mwese bo muri komine Mugina eka n'abandi baba mu yandi makomine mwese, CFP Mabayi yaje ku bwanyu. Nyaruka rero twese twiga umwuga kuko umwuga nitunga ngendanwa. CFP Mabayi irateye imbere. Bajeje umutekano baciye kunebe ishure, abanyanyuzi baciye kunebe ishure, abaririnji twaciye kunebe ishure, bajournaliste baciye kunebe ishure, Estabino Bifu yaciye kunebe ishure. Ituki mwebwe none mutifuza kuba mwabo mpejeje kuvuga giringufu mige bagenzi mumviriza amajambo y'abananiwe kwiga bitwa cy'ubushomeri. Amahirwe yiwanyu burya siyo yiwabo, mwebwe fata amanote mwige akazi gatangwa n'Imana. Chia kacu wize ningira kamaro mu gihugu ku mutumba wiwe no mu muryango wiwe atabize natera mbere mu gihugu cyacu. Nimuze rero twigane ingufu tuteze imbere. Reka dusubire tubaramutse nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV, tunabipfuriza kubandanya mururanirwa n'ibiganiro mu mushikirizwa n'Inkerebutsi TV. Nkuko twama twabisabye kubataraba abanywanyi bacu boca baraba munsi iki kiganiro ahanditse sabone canke subscribe bagaca bahakora, haca haza agakengeri baca bagakorako, haca haza ijambo tute canke or naryo baca barikorako kugira azokwame bashikirwa n'ibiganiro tuzokoma dushikiriza kuri urubuga rwacu rwanyu Inkerebutsi TV. Hari kwigenekerezo rya 10 ukwezi kw'icenda uyu mwaka wa 2025 aho ishure risanzwe ryigisha imyuga abenshi bazi ku izina rya CFP Mabayi, ni kuvuga Centre de Formation Professionnelle de Mabayi,
ishure rikukira ababikira baba Benedictine b'Indavyi, akaba ari ishure gisanzwe ryigisha imyuga itandukanye, aho ryari riramutse ritegura umunsi mukuru w'agakura, umunsi mukuru wo kugurura imiryango abenshi basanzwe bita mu rurimi rw'igifaransa Journée Portes Ouvertes. Uwo munsi mukuru rero nk'uko nababwiye wari wabaye kw'igenekerezo rya 10 mu kwezi kw'icenda uyu mwaka w'2025, ukaba wari witabiriwe n'abubahwa benshi cane, ari naco gituma nshimye kubashikiriza ukuntu ibirori nyezina byagenze. Muri uwo munsi mukuru rero haratanzwe impapuro z'umutsindo, hongera hatangwa kandi ibikoresho bahereza bamwe mu banyeshure bahereje kuri iryo shure nyene, baba bafise uburyo buke mugabo bakavuga bati reka dutange amafaranga y'ibanze hama yasigaye tuzatuyariha buke buke. Iryo shure rero rirafasha mwene urwo rwaruka ruba rwarahize, gategura imigambi yago, hanyuma ukaja uratanga amafaranga make make mu kiringo c'imyaka 4. Mu majambo yashikirijwe n'abubahwa batandukanye baragaruka cane ku cerekeye guhimiriza urwaruka kuja kwiga umwuga, kuko ngo umwuga ni akazi. Ndabasabe rero mumvirize ibiyago byose canke se ibiganiro byose byabaye muri ibyo birori byari byateguwe n'ishure CFP Mabayi. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Mukama Yesu turagukengurukiye kuko waduhaye gushika ngaho uyu munsi. Turagukengurukiye kuri iki kigo waduhaye, tugukengurukira mukura urwaruka rwashoboye guheza umwaka bunaho rugire ruronke impapuro z'umutsindo. Turagukengurukiye ku byiza byose wamuturonsa iminsi yose, umwanya wose. Nico gituma tugire tuvugire hamwe igisabisho watwigishije cya Dawe wa twese. Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ninahazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ibyo ushaka nibigirwe ku isi nko mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubirekurira abatugiriye nabi, ntudutereranye ibitwosha nabi, yamara udukiza kabi. Amen. Turagusabye uturongore muri uyu mwanya mu majambo aza kuvugwa no mu bikorwa byose tuza gukora, kugira ngo tukuninahaze mu byo dukora byose. Haninahaze Imana Data na Mwana na Mutima Mweranda, nk'uko byamye hambere hose, nibimere ko n'ubu n'imyaka yose. Amen. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Kuri uyu munsi uri hejuru, aho ikigo c'imyuga c'Imabayi gisanzwe gifise ibirori bidasanzwe byo kwigina itangwa ry'impamyabushobozi, hamwe n'ibirori byo gushira habona ibyo ico kigo gisanzwe gikora, ari byo twita mu gifaransa Journée Portes Ouvertes. Twagomba tubasabe mudukundire tubashikirize programme y'ibirori uko no munsi biza kukurikirana. Inyuma y'isengesho turaca tubashikiriza urutonde, ari byo byibi mubona turimwo uyu mwanya. Twejeje kubashikiriza urutonde, haca hakurikira abavuzi b'ingoma. Bahejeje, umuyobozi w'ikigo c'imyuga c'Imabayi araca afata akanya kugira ngo aduhere ikaze abashitsi. Hanyuma ibyo biheze, turaca duhereza akanya waja serukira abavyeyi kugira ngo nawe agire ijambo ashikirije kino gihugu kiri ngaha. Ahejeje, turaca duhereza akanya uwaje aserukira consortium kugira ngo ashike atange akajambo nawe. Hanyuma biheze, turaca duhereza akanya umuyobozi w'indero muri komine canke se mw'iyi komine ya kera ya Mabayi kugira ngo agire ikintu adushikirije. Biheze, turaca duhereza akanya uwaje aserukira intwaro yaba musitanteri canke uwundi baba barungitse kugira ngo nawe agire ijambo ashikirije. Ahejeje, turahamagara umwe mu rwaruka rwize ngaha yabonye ico umwuga umaze canke wamumariye n'ubu ukiriko, kugira ngo atange ubuhamya ku rundi rwaruka rwoba ruri hirya no hino rutarabona
akamaro k'umwuga. Ubwo baruhejeje araca hakurikira uwaje aserukira Ngoma y'Ububirigi Enabel muri projet umwuga ni akazi kugira ngo aduhe ido nido by'ibiza byakoretse no munsi cyane se aduhe ijambo n'impanuro nyinshi na cyane cyane ko bobo basanzwe bafise byinshi babona kuturusha. Ahejeje uwo mwubahwa turaca dutanga hacakwe haba umwanya ninyezi no gutanga impamya bushobozi no gutanga ibikoresho mubona biri ngaho imbere yacu kugaruka rwashoboye kuboneka imbere y'abandi. Hanyuma bica bijana no gutembera mu bibanza bitandukanye byaho turangurira umwuga mu bice bitandukanye haba mu kusudira mu muyaga nkuba n'ibindi. Ibirori biza kurangirira kuri ico kintu ndababwiye. Rero nagire ndabasabe tutatevye kugira ngo duhe akanya abavuzi b'ingoma bikazanure akanya ni gwabo. Kandemo
kwigina ikigo CFP mabaye mwabahoro. Babyuka twigina icyo kigo mwabahungu.
kumuha amashyi menshi cyane kuri mwaka. Nyakubahwa Mana mushobora byose, wewe watumye dushika aya masaha tukiri bazima, izina ryawe ryubahwe. Nyakubahwa chef de zone yacu nziza y'Amabayi, nyakubahwa mama mukuru murongoye ababikira baba Benedictine mu gihugu cacu c'u Burundi, nyakubahwa musaserdoti w'umukama, nyakubahwa ntumwa ya Enabel, nyakubahwa ntumwa y'umuyobozi w'indero muri komine, banyakubahwa bayobozi b'amashure, duhereye cyane cyane ku muyobozi wa centre de formation professionnelle ikarurama, mwashimye kwifatanya na twebwe muri bino birori. Banyakubahwa bigisha namwebwe bakozi musanzwe murangurira akazi hano mu kigo ca CFP Mabayi, banyakubahwa bakuru b'imitumba mwaje kudufasha kwigina ibi birori cy'umunsi mukuru aho twugurura inyango y'ikigo CFP Mabayi, banyakubahwa mikangara mwese muramutse muroswa impamyabushobozi hano kuri rino shuri ryacu, bajeyi batumire mwese mwitaje ibi bikorwa, mutugira amahoro, tugira amahoro, iterambere rifatiye ku nyigisho z'imyuga no kwironderera akazi. Kuri uyu munsi uri hejuru twagira ukuri tubane tubashimire mwese kuba mwigoye mugaheba ibyo mwari kuba muriko murarangura mukitaba ubutumire bwacu. Uyu munsi rero nk'uko nari mpejeje kubivuga, ni umunsi aho twugurura imyango kugira ngo ikigo CFP Mabayi abatari bakizi bamenye ibiriko birahakorerwa n'ibyo kirangura. Rero ntumbure aka kanya twagira tubanze tubahe ikaze, ariko kandi twongera tunabashikiriza ikigo CFP Mabayi uko kimeze. Ikigo CFP Mabayi bita centre de formation professionnelle mu kinofunofu canke ikigo cigisha imyuga, ni ikigo cyatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2008 gushira 2009, cuguruwe n'ababikira baba Benedictine b'Indavyi, kikaba cyatanguye gifise abanyeshuri 67, bakaba nabo bari mu bisata bitatu, aribyo ico kubarira, gukora umuyagankuba cyangwa kuwushyira mu mazu, n'igisata c'uburimyi n'ubworozi. Aho nyene cyari gifise abigisha 5 n'umuyobozi, ariko uwo muyobozi yatanguye yarahavuye arenguka irukama. Ico kigo rero kigitangura biga imyaka 3, formation y'imara imyaka 3, naco gituma mwumva citwa CFP Mabayi. Mugabo mu nyuma byarahavuye birahinduka, tuza turakora twigisha umwaka umwe, ni kuvuga tugira niveau CM bivuye ku ndinganizo y'ubushikiranganji. Rero ico kigo muti cakora gute, uburyo bwavahe? Cari kigo novuga carigenga, kuko mwumvise neza yuko cari cyuguruwe n'ababikira baba Benedictine, ntago cari kigo ca leta, cari kigenga. Uburyo rero bwava
mu muryango w'ababikira b'ababenediktine ni nabo bashobora kurondera ibikoresho, kurondera agashahara k'abakozi, n'izi nyubakwa ni nabo barondeye abagira neza bafashanije nabo barubaka. Kuva rero mu mwaka w'ibihumbi 2019 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023 hariho ubundi mugira neza twavuye turonka arungitswe n'ingoma y'Ububirigi mu mugambi wa Enabel. Iyo nayo yarashoboye gufasha cyane kuko harabaye gusubiramo inyubakwa, haraba kuroswa novuga ibikoresho dukoresha mu bisata bitandukanye, hakabaho no kuroswa bukaririza ubwenge abakozi. Ariko kandi nsubira inyuma gato nababariye yuko iryo shure ryatanguranye ibisata bitatu. Mu nyuma rero mu mwaka w'ibihumbi 2020 ushira umwaka w'ibihumbi 2021 ikigo cyarahavuye cugurura ibisata bibiri byongera kuri bya bindi bitatu, ni ukuvuga igisata kijanye no gusudira ariko gukora iby'inzugi, amadirisha n'ibindi, hamwe n'igisata kijanye no gukoresha imashini nyabwonko. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ushira 2023 haruguruwe ibindi bisata bibiri nyene, ni kuvuga igisata ca mekanike automobile, gukanika ingendeshwa, gukora amamodoka, amapikipiki, amakinga, hamwe n'igisata kijanye no guhingura ifungurwa ico bita tiyaya, naho ico gisata tutavuye turonka abashobora kuciga. Muti none iryo shure mu bisata byaje byose byoba rigeze hehe, rigeze kuki? Duharuye imiyabaga imaze guca ngaha ikaronswa impamyabushobozi, dushizemwo n'imikangara 51 ihava ironswa impamyabushobozi. Ni ukuvuga mu gisata cyo kubarira haramaze kuronka impamyabushobozi imikangara 447, mu gisata cyo gusudira nabashika 64, mu gisata cyo gukoresha imashini nyabwonko nabashika 48, mu gukora ingendeshwa 19, mu gushira umuyagankuba mu mazu 67, mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi 47, igisata ca nyuma nk'uko nabibabwiye kimwe cyo gutegura guhingura ifungurwa nta n'umwe turasohora kuko kuva cugururwa ntiturashobora kwigisha. Rero tugerageje guharura turamaze gutanga impamyabushobozi ku mikangara 692. Murumva yuko ishure imaze gukora ibitari bike. Ntitugarukiriza ngaho gusa, iri shure nk'uko mubizi bamwe turaherekeza n'imikangara yaciye ngaha mu kubaronsa ibikoresho bibafasha gushinga amateriye, ibyo bita amaekipemarizi. N'uyu munsi tukaba tuza kuronsa ibyo bikoresho abatayeri bashika 6. Gushika ubu rero turamaze gutanga ibyo bikoresho kubashika 42. Hanyuma kandi ikigo CFP Mabayi kirafise n'izindi mashini zo kubarira. Uwo adashoboye kuronka akaryo ko kuriha avance kugira ngo aronke kica izindi azozarariha, ndabibutse yuko bariha mu myaka 4 imashini cyangwa igikoresho kikaba kiregukiye, kuko turamaze gutanga amamashini yo kubarira, turamaze gutanga n'ibikoresho bijanye no kusudira.
abo rero abantu bakariha avance hanyuma ayasigaye bakaza barayariha mu myaka 4 bakaba bahejeje igikoresho cyaca kibegukira. Ubundi mugambi rero narimvuze n'ubufasha abatashoboye kuronka izo avance cyane mumbure amadosiye yabo yatevye bigatuma bataja muri uwo mugambi wa leasing. Turafise imashini dukotesha tubakotera bakaza barariha amafaranga make ku kwezi kugira ngo nabo bashobore kuronka uburyo wa mwuga bize babandanya barawushira mu ngero. Turafise amamashini ashika 200 bikotesha ku kwezi kandi turabona neza yuko baguma basaba ari benshi. Hanyuma kandi urwaruka rwaciye ngaha ruraronswa n'inyigisho rimwe rurakanihirizwa ubwenge biciye mumbure kubagira neza bamwe baza baraca ngaha bakadusaba yuko boza gukanihiriza ubwenge ubwo rwaruka tukabatiza inyubako bakoreramo ibikoresho bimwe nk'amamashini nabo bakizanira ibyo bakoresha ibyo twita amakonsomable. N'ubu nyene turiko turavuga nobamenyesha yuko hariho abaciye ngaha 10 bariko bararonswa izo nyigisho biciye muri projet umwuga ni akazi. Mu nkundire rero ijambo ryanje ndaribandanyirize mu gukenguruka. Ubwa mbere turakengurukira cyane leta y'u Burundi yo yemeye ko ababikira b'ababenediktine b'indavyi bashobora kugurura ishure nk'iri mwumva ryagize akamaro kugaruka rutari ruke no kuba rundi bose na cyane abahanyuma bayi no mu mihigo yaho. Tukashimira kandi no kubikoresho bimwe baza baraturosa. Aha tukabona yuko nk'igihe muri dese haje ibikoresho ntibatwibagira baraza baraturosa. Ubwa kabiri turashimira cyane rwose bivuye ku mutima ababikira b'ababenediktine b'indavyi bo biyumviriye yuko iki kigo cobaho hanyuma bakagerageza kukironderera abagira neza bashobora kugifasha mu kubaka aya mashure, mu kuronka ibikoresho amamashini n'ibindi no mu kuronsa imishahara abakozi b'icyo kigo. Dushimire kandi abo babikira ko n'ubu nyene naho inyuma y'ikiza cyafashe isi yose COVID ya 19 abagira neza bamwe bagahava bataronka akaryo ko kubandanya, ariko abo babikira barabandanije n'ubu bakiriko baronsa imishahara abakozi b'icyo kigo. Nkabasaba yuko mbere mu ntiza amaboko tukabakomera amashi. Abandi dushimira n'abagira neza bagiye baraca ngaha tukabona cyane witwa Batista Saiben ari nawe yatanze uburyo bwubatse izi nyubakwa mubona z'iki kigo, agatanga ibikoresho bitari bike by'ibanze nk'amamashini yo kubarira n'ibindi kugira ngo iki kigo kibandanye gikora. Abandi dushimira nk'uko nari nabivuze ni ingoma y'Ububirigi biciye mu mugambi ENABEL, aho bamaze kudufasha nogira nti mu biringo bitatu. Ubwa mbere hari mu mugambi witiriwe ACFPT, ukuvuga byari bijanye na formation, kwigisha, baratanga inyigisho, ibikoresho, baratanga inyigisho gukaniriza abakozi ubwenge n'ibindi. Hanyuma ubu naho tukaba turakorana muri projet shasha yitiriwe umwuga ni akazi. Nibaza naho tutarasinya amasezerano
intumwa yanyu ngaha ngira ngo abazakugira icyo bivuze ko ariko turizeye cyane yuko ari vuba ayo masezerano bishobora kuyasinyanira hama bagatangura kuturonsa uburyo n'ibikoresho dushobora gukoresha nk'uko baba babikoze nabo nyene nkasaba ko mwontiza amaboko tukabakomera amashi. Munkundire rero ijambo ryanje ndarisozerere mu gusaba cyane cyane nkasaba leta y'u Burundi narenze ni nkumbure nyakubahwa umuyobozi w'indero mu ntara canke mu komine baraza kwishikira hano ariko ntaco ko bashoboye gutuma reka igisabo cyacu tukishikirize kwari gusaba cyane cyane yuko abakozi b'iki kigo boshobora kuronswa uburyo bwo kwinjira mu bakozi ba leta ni kuvuga kuronswa nimero matricule canke se kuronsa ikigo abakozi bahembwa na fonction publique kuko mwumvise neza yuko ubaho tugeze ababikira nabo nyene nabona ko bibagora naho bagerageza kwinanata barumvise yuko bariko barinjiza bariko barakira amadosiye y'abasaba akazi mu bwigisha n'iri shure baze bagyibuke kugira ngo natwe tuze turonkemwo abaronka matricule. Ubugira kandi dusabe baba bikira baba benedictine b'indavyi kutarambirwa no kubandanya badodora hirya no hino nk'uko bamwe babikora kugira ngo mu gihe abigisha batazoba bararonka matricule baze babandanye baronswa agashiruka rute kabo. Tongere dusabe cyane cyane abarongoye intwaro mwitaje urubanza kudufasha guhimiriza urwaruka kuko mu by'ukuri nkuko mu kanya kazakuza muzakubibona iri shure turafise ibitari bike twokora ariko tubura urwaruka ruza kwiga imyuga. Ngira ngo mwirabiye bajya bari hajya imbere abo twigisha twebwe basohoka umwuga bawo akazi bagafise murabona ko batagasa abaronse impamyabushobozi haguruka murabona ko batagasa bamwe baronswa ekipima rizigi haguruka abaje gutora ibikoresho rizigi bari ngaha bahaguruki murabona yuko baratagasa. Iyo turaje bene wacu bahejeje amashure muri Enseignement General cyangwa izindi muramubona yuko abenshi baheza bashika imuhira baca baja mu bigo bekimbiza hamwe kubera iki nta kazi baronka ariko ababiga ngaha bahava baca baronka akazi. Nico gituma rero twagomba gutera akamo mwebwe mwese mwitaje uru rubanza kudufasha guhimiriza kugira ngo iki kigo gihurumbirwe umwuga utezwe imbere. Munkundire rero mwese mwitaje ibi birori nongere kubashimira ndabasaba ko mwobandanya mudushigikira mwobandanya muhimiriza kugira ngo iki kigo cyacu kibandanye gitera imbere niharambe inyigisho z'imyuga niharambe iterambere rifatiye ku mwuga. Murakoze. Twebwe icyo tugomba kuvuga tuza kuvuga nko ku ngingo zitatu gusa cyangwa ku bintu bitatu. Ubwa mbere tubanza gushima iki kigo kuko urangirije ngaha ashika aronka ibikorwa mu kiringo muri kahise twasanga dufite abana benshi bari mwibarabara ariko uyu munsi bamaze guca muri iki kigo bashika baronka ibikorwa
kandi umwana aciye muri iki kigo biramworohera cyane kubandanya umwuga no kumenya kwakira abaje bamugana. Ibi turabishima. Hamwe n'ibyo kandi umunyamwuga wese yituye iki kigo kurugoye baramuha impanuro kandi n'ibyo asaba bihari bakamwunganira, baratuba hafi mu kuduterera ibikoresho kuko ari igihe natwe ari ibikoresho usanga tudafise mu mashini manini iyo hageze turasaba bakaduha umwanya tukaza gutunganya ibikorwa byacu kandi baratwumviriza cyane. N'abana baciye ngaha hari igihe badusaba bati abana baciye ngaha mbega ngo dukundira bakaza kwimenyerereza iwanyu, turaheza abo bana tukabakira kandi ibikorwa bikagenda neza. Umusanzwe ikigo dusanzwe dukorana neza, ntikiraba gusa abarenganye ngaha kumbure n'abataciye ngaha mugabo abanyamwuga baraba hafi kandi n'abamaze kurengana bagasohoka bagahabwa impamya bushobozi ntibabatererana baraba hafi. Nico dushima n'ibikoresho murabona ko biteguriye kubitanga. Mu ncamake ngyo tuzakuvuga murakoze mugira ibihe byiza. Mwese mujyagiye ngaha umwe wese mucubahira Imana yamuhaye, banyakubahwa mugiye guhabwa impamyabushobozi, banyakubahwa ababyeyi namwe gwaruka, tugira amahoro n'iterambere rifatiye ku mwuga. Kwizina ry'userukiye indero muri komine y'Amabayi ya Kera no kwizina ryanje nyene turabakengurukiye cyane. Mpereye ku gisabo umuyobozi w'ishure ry'imyuga hano muri CFP Mabayi yavuze ati arifuza cyane ko abigisha bakorera kw'iri shure boronswa matrikire bakaza barahembwa na leta kubera ikigo usanga kiruha gose. Sinzi ko murabona umwana avutse mu muryango uza wararindiriye igihe kirekire. Nukuri niko n'iri shure rifasha. Umuyobozi w'indero muri komine mu manama y'amatugirisha ico cifuzo ciwe agishyira imbere gose. Arifuza gose ko abigisha bakora kuri iri CFP boronswa amatikire kugira ubuzima bworohe, kugira ikigo cyoroherwe kuko kiraruha cyane. Mu manama y'amatugirisha rero ico cifuzo agishyira imbere. Ego ndasubira nze kubimwibutsa ngira ashiremo ingufu zose kuruta. Yantumye ati arakengurukiye cyane iki kigo kuko murumva ko igikorwa iki kigo gikora nimboneka rimwe. Murazi kandi ko umwuga n'akazi, sinzi washyize hari icivugo agira ati umwuga n'akazi kuko uhejeje umwuga akazi baba bari kumwe. Yahagurukije abahava baronka amasertifika mu kanya, mwabonye ingene basa ingene batagasa. Je mbere mbona umengo baba bagakora, baba baramaze gushyira mu ngiro ibyo bakora, amahera baba bamaze kuyarya ndabyo ukuntu basa. Arakengurutse cyane ibikorwa iki kigo cyatunganyije. Ni mu ntumbero yo kugira ni abavyeyi mwaje mubikwiragize hirya no hino mugira muti ishure ry'imyuga ry'Imabayi ivyo rikora n'akaroruhore, kandi babahamagarira guhamagara batoyi banyu n'abandi kugira baze bahurumbira igishure. Hari ibisata twabonye umengo nta bana barimo, aribyo icyo gisata cyo guhingura ifungurwa. Je mbona umengo mwohamagarira abanyeshure bitaba byakundiye kubandanya amashure kucyitaba kuko ni gisata cyiza cyane. Ni gisata cyiza cyane kandi n'uzokiga ntazobura akazi. Iri shure ry'umwuga ryarafashije cyane mu iterambere muri komine. Nkuko babivuze ubukene bwaragabanutse mu miryango kandi uko n'ukuri. Rero twese abavyeyi hirya no hino turahamagariwe gusensibiliza
kugira abanyeshuri barihurumbire ku bwinshi. Hanyuma abavyeyi bitabira ibikorwa byo kurungika abana ku ishure kugira ubukene bugabanuke mu miryango. Ishure ry'imyuga CFP Mabayi ritera imbere tugire tuzi. Hari abantu benshi bakengera umwuga. Byo kumumbona naraciye ku ishure ngeze mu mwaka wa 12. Rero bimaze kwanka naciye ntaha imuhira. Ngeze muhira nyene ndabona ko ubuzima atari coroshe, niyumvira ko kumbure noja gukora akazi ko kumwa imishatsi. Narabikoze umwaka umwe, ariko mbona mu mwaka wose nta n'amahera 500 wansanga mu mufuko. Avuga ati ibintu kabisa n'urukerereza ndimwo. Mu mwaka wakurikiye naciye nza hano nje ngaha ncaniga umwuga wo kubarira. Ni muri uwo mwaka nyene maze kuvyiga nk'ukwezi kumwe naciye ntangira kuza ndakora ku mafaranga y'ivyo nize. Ndabona ataha ahantu kabisa ni ibintu bimeze neza, aha hantu birashoboka. Muri uwo mwaka nyene ubwihera twari muri stage de formation, hariho stage dukora ubwa mbere y'ukwezi kumwe. Niho nagira guca nza mbona baraduhamagaye atubwira duti mushaka moja kwiyandikisha kugira ngo mucyo mwihiganwa hamwe n'abandi. Ukuvuga ngo twari twahejeje ngaha. Ncangirirwa amahirwe muri mu bantu twari ko turahiganwa, baronderamo abantu 5 kugira ngo baje gukora ico bita pratique. Ncamba muri abo 5. Ngize amahirwe kuba muri abo 5, baronderamo umwe mwabo 5, ncangira amahirwe yo kuba uwa mbere. No kuvuga ngo ibyo biheze naciye iserukira iri shure muri finale yabereye Bujumbura muri competition bise umwuga award. Rero maze guserukira ishure byaragenze neza, nubwo ntashoboye kuba muri 3 ba mbere baronka ubushimwe, ariko ndabishimira Imana kuko nakarusho karekare kubona umuntu ariho akivyiga aza guhiganwa n'abandi babinonosoye ariko akaba muri bo. Twariko turahiganwa turi abana 9, muri abo 9 mba uwa 6. Murumva ko nari nagerageje. Nukuvuga ngo twari igihugu cyose. Rero mu mwuga ibyiza byaho sino bivuga ngo ndabimare kuri uno mwanya. Murabona uko meze paraporo nuko nari meze kare biratandukanye. Ubu mu muryango abenshi tuba hamwe barabizi, imiryango uko usanga yubatse usanga ari ibintu bitandukanye. Ariko no munsi mu muryango ntashobora gukora inzara mpari, ntashobora kubura umwana, ntashobora kubura ikaye yo kuja kwiga mpari, ibyo ntibyo bakunda. Rero mu mwuga ibyiza byo mu mwuga vraiment ni byinshi, ntawe bivuga ngo abimare. Ndeka ngeze ngaho. Murakoze cyane. Ni cyubahiro Mana mushobora byose, we wadutije amagara ukaturamura tukaba tugeze n'ubu turi mu mwuka bazima. Turagukengurukiye, reka sabe iyo Mana yacu tubanze tuyikomera amashi menshi cyane. Nyakubahwa muyobozi w'ikigo cy'imyuga Mabayi nabo mufashanya, tutibagiwe na mama mukuru musaseredoti w'umukama, mwebwe mwaje muserukira indero muri komine yacu ya Mabayi, bayobozi b'amashure atandukanye, bakuru b'imitumba itandukanye mbona muri hano, tutibagiye n'abavyeyi harimo n'abarereye kw'iri shure nyene. Nyakubahwa mwebwe mwese mbona harimo abaciye kuri iri shure nyene rya CFP Mabayi, tutibagiye abagira baronke impamyabushobozi. Bene igihugu umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, kugira amahoro ubumenyi bwiza buciye kuri CFP Mabayi.
nk'umuyobozi mushasha yaraye ashinzwe zone y'amabayi iteka ntangere muri zone y'amabayi ikomine nshasha ya Mugina mu ntara ya Bujumbura no mu gihugu cyose cy'u Burundi kuba iki kigo cyaramuye benshi mwatubwiye ibiharuro byinshi kandi tubona biriko biraza mu by'ukuri nagomba mpere ku mpanuro nk'uko umuyobozi yabivuze jewe mfata umuntu ahejeje ishure ry'imyuga ndamufata nk'umusirikare canke umupolisi abo bantu basohotse akazi kaba gateguye iki kigo rero cy'Amabayi kirimo ibisata bitandukanye kandi byiza umuntu ahejeje muri kino kigo atari wagiye kurera amaboko mpora mbona bigenda neza ineza yacu jewe ndamaze kuyibona kuko na jewe uwo twubakanye yaciye muri iki kigo nyene kigisohora imyaka 3 ico yakuye hano n'ubu ndakibona mu rugo ico gituma mvuga ni n'urundi rwaruka ushishikare gukunda ishuri mwabivuze nyakubahwa muyobozi nk'intwaro turiko turahimiriza cane urwaruka turi mu ntambara idasanzwe murabona ko umwaka w'ishure ubu tutangura turiko turavugana n'abakuru b'imitumba kugira ngo urwaruka ruhurumbire amashure na cane cane amashure y'imyuga kuko ishure ry'umwuga urihejeje urondera ibikoresho noneho numvise mubitunganya neza muca mubaha n'ibyo baza gukoresha bakaza baravyishura mu myaka 4 mu by'ukuri yavuze umuyobozi ageze hajya ahantu badukwiye kumukomera amashi ndabasabe muntiza amashi ntabwo ari bya bose mugabo kuba ari ikigo gifashwe mu mugongo n'abihereye Imana ico gituma byose bigenda neza hanyuma mu by'ukuri nk'abakuru b'imitumba bari hano ushiremo akariro mbere yuko wiga umwuga nturabe ngo hajya mu kibano ku mutumba tubaye turi abantu 50 unanje reka ngirire 51 kandi hariho iyindi myuga iri aho hantu kindi gisata ushobora gukurikirana bikagenda neza nk'izi myuga itandukanye n'ubuzima buca buboneka nagomba ndabasabe rero muze dufashanye nk'uko turiko turahimiriza abana baritwaza ngo birabananira mu mashuri bagaca bavamo nabonye hano umuntu ari mu twagendanye ari mu baza kuronka impamyabushobozi kandi ndaguteye intege cyane korora ni byiza cyane ubandanye wiyumviriye neza sinumva rero umuntu nk'uriya yavuze ati ndambere ko ndabimaze reka ndabe n'ibindi abandi bagaca bavuga ngo ntibituraba mu by'ukuri je byampimbaye maze kugera hano ndamubonye n'abandi rero n'abarangije amashure numva ko mubakira tugatera kamo abavyeyi baraha n'abandi bari ngaha babishoboye kuza guhimiriza mu kibano aho tubaye nimba tugiye mwaya mashure leta bikatugora bikatunanira bice tugenda twiture amashure y'imyuga baratwakira kandi bikagenda neza ubu numvise ko biga umwaka umwe kandi abawigamwo kuko ntihenze ndibaza ni nko kuva muri nyuma ya 2019 basohora ku mwaka umwe abamaze gusohoka inyuma yuko biga imyaka 3 akazi kabo bagakora neza n'abandi rero abatera intege ko bobandanya bahurumbira iki gisata numvise ko ari igisata mutararonka abakigamo catiyaye mugabo ku batabizi bitwa no kutabimenya iki ni igisata cyiza cyane abantu rero bashaka bogihurumbira bakakiga bazobona akamaro kaco mu nyuma hanyuma narambiriye nagomba kandi
guteza imikangara yacu igire ibitereteka ibitere n'igihugu ibitere n'ikigo cabaretse kuba bagomba baronke impamyabushobozi. Impamyabushobozi rero ntibaze kuziryamika muhira, baze kuzikoresha umwuga bakurikiranye. Nkaba rero ndangije nkengurukira kandi babikira baba Benedictine b'Indavyi ku cifuzo ciza bagize co kuramurira igihugu, co kuramurira Uburundi, abarundi, ikomine, izone, eka mbere n'uyu mutumba tubatseko wakabere. Niharambe indero, harambe imyuga muri komine yacu nziza ya Mugina no muri zone yacu ya Mabayi. Murakoze. Tugire Kristo banyakubahwa mwese mu cyubahiro ciwe. Tugire Kristo kandi tugire Kristo we yaduhaye kuba turi ngaha, kuko yaje ngaha ku isi yigira umuntu nkatwe kugira ngo abane natwe atugira biwe. Tumukomere amashyi. Ego bansabye muvuge intumbero yo gushyiraho amashuri, igituma ego mwumvise ko turi ababenediktine, ni ukuvuga turababikira ababenediktine b'Indavyi. Benediktine iva mu izina rya Benedetta, ni ukuvuga ni Benedicte, ni mweranda yatanguje umuryango wacu. Intumbero yacu yo gushyiraho amashure tubikura kuri we, kuko yarareze abana bo mw'ibarabara, abana b'abakobwa cyane cyane, kuko aho yaba sinorinda kuvuga iyo yabaye Genova mu Butaliyano, aho yaba igisagara yarimo nta mashuri y'abakobwa yarahari, niwe yatanguje ishure y'abakobwa. Bari abana b'abakobwa bo mw'ibarabara, mugabo hariho n'abandi baca baza imiryango itandukanye ariko isa abana b'abakobwa batiga baca baza kuhiga nabo nyene. Ni ukuvuga yatanguje iryo shure, yatanguje irerero ry'abana b'imfuvyi nabo mw'ibarabara, aca atanguza n'amashuri rero y'abana b'abakobwa. Intumbero ni ukugira ngo bagire ico bimarira bongere bakimarire n'abandi. Mwabyumvise yuko abiga umwuga ngaha bagize ico bamarira imiryango yabo bakibeshaho, mugabo barakimariye na komine n'igihugu, kuko benshi barafise ubuzi bwabo, barafise amateriye yabo. Abo mw'ikomine nibabyivugire, baratoza amatagisi, ni ukuvuga barategeje imbere igihugu. Umuntu afise akazi arafasha n'igihugu. Niryo rero ntumbero watanguje umuryango yari afise, kugira ngo bagire ico bimarira bongere bakimarire n'abandi. Twebwe rero turi ngaha ino mu Burundi kuva mu mwaka w'1969 niho umuryango wacu washitse mu Burundi, utangurira mu Kaburanwa, barafasha no mu buvuzi, abahazi murabibona. Kandi mu Kaburanwa hariho n'irindi shure nyene ry'imyuga nkaha, hama ngaha rero Mabayi dufise n'irerero ry'imfuvyi. Twatanguye irerero ry'imfuvyi niryo ryatanguye hamaca duca gutanguza n'ishure mwumvise ko ari muri 2008 ari ishure ryatanguye. Mwumvise n'igitigiri cyangwa tumaze kuramura, turabikengurukira Imana yo Ndavyi yacu itigeze ireka gufasha kugira ngo abarimu baronke agahembo. Hama noheza ndakenguruka kuko numvise ko umuyobozi w'amashuri mu komine ya kera Mabayi
ko afise ku mutima iri shure ryacu, ararifise ku mutima mu manama yose ariko arabivuga. Je nabaye nk'uwihebura gatoya, mugabo kubera n'umubikira wa Benedictine b'Indavyi dusabwa kuguma twizera iyo ndavyi, kandi turizeye nyine ko ibandanya ituraba neza kugira ngo iri shure rishobore kubandanya. Bizoba rero ukuntu leta izodufata mu mugongo mu guhemba abakozi. Ibyo dukora byose turagerageza uko dushoboye kugira ngo niba ari dukeya baronka ntitubure. Turabikengurukira Imana rero, hama kandi ndabasaba kubandanya mudusabira kandi muhimiriza urwaruka nk'uko abandi bose babivuze, kuko ishure nk'iri riramura abantu bangana gutyo, kubona ko abanyeshure baza kandi numvise akahise karyo naho tugeze n'ingene abahiga batabura ubuzi, baronka ubuzima baronka uburyo bwo kubaho, ntabwo bisiguritse rero. Kugira ngo ni bamwe nyene birukira amahera ya vuba mu nzahabu, mugabo inzahabu ziheze bagira gute? Kiretse nabo barabitse amahera mu mabanki kugira ngo bace baja kudandaza. Mugabo uwize umwuga buri munsi araronka icyo ararira. Ngejeje ngaha tugire Kristo. Umwuga ni iki? Murakoze. Nyakubahwa chef de zone ya Mabayi, nyakubahwa aje muserukiye direction de l'enseignement, nyakubahwa mama mukuru urongoye ikigo c'ababikira ba Benedictine b'Indavyi, nyakubahwa musaseredoti w'Umukama, nyakubahwa muyobozi murongoye rino shure ry'imyuga, banyakubahwa murongoye amashure atandukanye, bashinga ntahe bapfasoni gwaruka, umwe wese mu cubahiro ciwe, tugira amahoro, iteka, iterambere n'ubumenyi mu mashure y'imyuga. Kuri uno munsi turashima Imana yadufashije tukaramuka amahoro, ikaba yaradushoboje tugashika muri kino kibanza turi bazima, tuyikomera amashi. Kuri uno munsi turakeje umuryango w'ababikira b'Abenedictine b'Indavyi, abayobozi n'abarezi ba kino kigo kukuntu bitanga batiziganya kugira inyigisho zigende neza. Turakeje abavyeyi barungitse abana babo kwiga muri kino kigo ndetse bakanabashigikira kugira basozere inyigisho neza. Turakeje abana baduteye iteka kuri uno munsi, aho bahava baronswa urupapuro rwerekana ko barangije inyigisho neza, certificat. Turasavye rero ko yisuka muza kuronka uno munsi muje kuyimanika, muriko muranyumvira. Turasavye ko yisuka muronse uno munsi mutoja kuyimanika, ahubwo muyivyaza umusaruro. Ababakuriye mu mwuga bababwiye ingene vyagenze, bababwiye ko baba bagitangura kwiga ukwezi kwa mbere bari batangiye gushira inoti mu mufuko. Enabere rero nayo twita Agence Belge de Coopération Internationale, ibicishije mu mugambi wayo Projet Formation et Insertion Professionnelle, mu Kirundi umwuga ni akazi, yandungitse kuri uyu munsi kuyiseruka muri bino birori kuko ifata mu mugongo bimwe biboneka amashure yigisha umwuga ifatikanije n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi. Kuva mu mwaka w'2019 Enabere yarafashe mu mugongo kino kigo mu bikorwa bitandukanye, sinabigarukako mwateze amatwi umuyobozi yabidondaguye byose. N'ubu muri projet nshasha nk'uko umworosha w'amajambo aje kubivuga, projet umwuga n'akazi, iri shure ryaragiriwe amahirwe yo kuba mu mashure 3 yo mu ntara ya Cibitoke ya kera yatowe kugira ngo azafatwe mu mugongo n'uyu mugambi projet umwuga n'akazi. Ayo mashure rero harimo CFP Mabayi,
harimo na CFP Karurama, ndabona umuyobozi yaduteye iteka araza kudushikira, mwakoze cyane. Hariho na CM Mugwi, urumva n'iteka ntangere, murazi amashuri ari mu Cibitoke ngana ariko ayatatu agatorwa mu yandi. Nakaryo keza ku barongoye ikigo, ku bavyeyi begereye ibi bigo mvuze, ku bana begereye ibi bigo. Ako karyo keza ntimugafishe ubusa, iyo opportunité muronse muyisevise, muyifate mu minwe kugira ngo mwige. Rero Enabere yahisemo rino shure kugira ifate mu mugongo mu ntumbero yuko yotera indi ntambwe igana kuba ishure ry'akarorero ryigisha imyuga, ibyo twita mu kinofunofu Centre d'Excellence Professionnelle. Enabere kiba yarateguye uburyo kugira ngo abana bazokwige neza, baronke ubumenyi bukwiye, bafise ibikoresho bikwiye kandi bigezweho, bigire mu mashure meza ndetse n'abigisha bakarihirizwe ubumenyi. Aho mwomenya kandi ko n'abana bahejeje muri kino kigo babandanya bakurikiranwa ibyo twita accompagnement post fondamental vers l'insertion professionnelle. Ukuvuga nk'uko abagiye barafata amajambere yanje kiduhereza abanyeshuri bari ku kigo, kuko finalité y'ishure ari nayo finalité ya projet, nuko abanyeshuri baba bize baronka akazi. Twifuza guforma ibishomeri. Abo banyeshuri turabakurikirana mu kubafasha kurondera amastage yo kwimenyereza akazi, cyo twita stage d'insertion professionnelle, no kubahuza n'abatanga akazi employabilité. Nukuvuga muri Enabere hari igisata citwa intermediation, kirarondera abatanga akazi. Niho mwabonye tuvuga ati abaje ngaha mwese nimwiyandike, harimo sokere rya lista turakenera bize asudire, tutabona hafi tuzora buize asudire haje yaje muri bino birori acha tumutelefona. Benshi babaje ati kweli muri ko muratwandika. Hama ikindi naco irafasha abanyeshuri bahejeje inyigisho mu migambi yabo yo kwiteza imbere, ibyo twita activité génératrice de revenu, aho bagenda babaha ibikoresho. Directeur yabivuze uko n'ukuri ibikoresho ntibitanguye no munsi, kuva kera muri projet yaheruka iyo bavuze ACFPT, ni appui complémentaire à la formation professionnelle et technique. Abanyeshuri bararonka ibikoresho kugira ngo batangure kwiyungunganya. Bababwiye ko ibikoresho birarihwa amahera make make atavuna, mwumvise ko ari ku myaka 4, kandi baca umugani mu Kirundi ngo ibyagusa bitera. Twarabonye ko henshi aho bigisha imyuga bagaca babaha ibikoresho, hariho abanyeshuri kubera aho batabiruhiye baca babitariza ku isoko bakaja kwinywera saporo. Rero twashatse ko namwe mushiramo inguvu, abavyeyi bashiremo inguvu kugira ngo ubone ko ico gikoresho caragoye, hama mukivyaza umusaruro. Hama kirafasha abasohotse iryo shure aho bakaririza ubumenyi abahejeje amashure y'imyuga. Directeur yabivuze nk'ubu nk'akarorero yatanze, hariho abahinga babiri les experts muri électricité na soudure. Uyu mwanya nyene bariko baraforma abakuru banyu bahejeje imbere yanyu. Aha muri atelier ya soudure muraza kuhatembera, hariyo abaloria 4 bariko barakurikirana izo nyigisho. Muri électricité hariyo abaloria 6. Ukuvuga nivyo twita formation complémentaire. Tuba twabonye ikindi kintu bataronye mu ndinganizo z'ivyigwa vy'ishure, ama projectability. Reka turondera abajene babishaka hama baze bagira iyo formation. Kandi Enabere irategura buri mwaka ihiganwa ry'abajene b'abanyamyuga byo kwerekana ubumenyi n'impano zabo, competition de métier. Hariho umujene yashinze intayibyo banabishimye ko ibyo tuvuga uno munsi samajambo, urumva ibikorwa birivugira, ni umwuga awards. Nibaza ko abari ngaha benshi barabizi. Ni ukuvuga turatugira abajene bo mu myuga itandukanye, abajene bo mu Burundi bwose, abize mu kigo, abize kuri terrain ku ba artisan. Ni ukuvuga umunyamwuga wese baraza guhiganwa kugira turabe berekana impano zabo. Rero ivyo twarabonye ko bifasha cyane abanyamwuga mu kumenyekana kurusha, ndetse bamwe bagaca baronka amastage n'ubuzi mu mahinguriro no mu mashirahamwe akomakomeye ahantu hatandukanye. Abadirektori bangaho bombera icyabona
turiko turagira iyo competition de métier tuba twatumiye abantu batwara amashirahamwe za Brarudi hose hatandukanye Telecom kubera umva twafise ibisata vyinshi ni ukuvuga mu bisata byose vyigisha imyuga tuba twatumiye abakoresha kugira baze kuraba uyu munsi bava bavuga ati Juge yabaye uwa mbere ndamukeneye azonsange ku biro benshi bararonsa akazi abatakaronse bararonsa na stage hama ibivuze uno munsi ndabona ko bizobandanya bishoboka kuko Enabel ifatikanije n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi biciye mu buyobozi bukuru mu byo bujejwe harimo inyigisho z'imyuga directeur yabajije ngo ntibazi ko bazosinya convention nka mbere muga nkavuga nti intango y'ubuhanza n'amasoso kubandi ngaha kubabona bari ko barabaforme no kuvuga hari amasoso kandi banamaze kuvuga amashuri azobavuye nta kinyegeza kirimo rero nugushima Imana yarabikoze hama mu kurangiza nashaka guhimiriza no guhanura abana bifuza kwiga imyuga mwicagurire mwebwe nyene umwuga mubona ko uzobafasha kwiteza imbere ubwa mbere ubwanyu no guteza imbere imiryango yanyu ko twiga ngo dufashe abavyeyi batwibarutse mu gihe baba batakibishoboye kandi umwuga uzoteza imbere igihugu catwibarutse bavuze bati nashimiye abahimirije abigeme ubunye tubona umenga ubuzima buri kwisuka kandi benshi bataje muri couture turisuzugura ngo ibindi ntazo twoshobora hariho mademoiselle hariya muraza kubonera ubuhinga bwiwe aza kuronka certificat muri soudure kandi benshi baza ngo ntibishoboka yaraduteguriye kutwereka ko ashobora gufata meleze benshi batinya amasasi bagaca biruka muraza kubona ko wowe wayifata kandi akabitwereka neza umwanya nitwaja mu materiye turaza kubibona nuko rero abandangije nshimira cyane abampaye kano kanya murakoze cyane Imana ibahezagire mwese tugira amahoro n'ubumenyi mu mashuri y'imyuga abipfuza ibibanza kuri iryo shure murashobora gushika ku iryo shure canke mukakura umuyobozi kuri izi nimero twabashikirije reka tubakengurukire cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye ahasigaye naho butaha mu bindi biganiro byacu byo hanyuma barundi kazi kugisha abana banyu ishure murazi ko ariyo soko y'iterambere abanyeshure benshi bariyaraje amahoro Christian amahoro Darlene kugenda amaguru adakora hasi n'amaki aha ndiko ndanyaruka ngiye kwiyandikisha kuri rya shure bita CFP Mabayi ndiko nyaruka kugira sinsanga umuyobozi yatashe CFP Mabayi iryo naryo niryahe ntumbarire ko utazi CFP Mabayi ahiherere urazi kuri paruwasi Mabayi yego cane ahaba babikira baba Benedictine b'indavyi ho urahazi none hajya no hayobera none rijya shure bifatanya kijya kigo c'ababikira bagita gute siryo nyene bita CFP Mabayi ewe urambariye kweli kubera agiye gukira baje babikira nahora nivugira ko ari ishure ry'ababikira nkaba ndahejeje reka rero ngende sinsanga umuyobozi yatashe mbona amasaha agenda nyaruka none we ko nzohejeje amashure yisumbuye ugira wisubiza inyuma nisubiza inyuma gute none bajya bakira bahejeje uwahe mwaka ewe Darlene nawe ubwo wewe uraza akamaro k'umwuga CFP Mabayi ni ishure ryigisha imyuga biciye mu bisata birenga 6 hariho gusudira ni kuvuga isata bise sudire hakabaho kubarira ni kuvuga ca gisata bita couture hariho kandi ivyigwa vyerekeye amamashini nyabwonko ni kuvuga igisata bita birotike ari naco twokwita informatique muri rusangi hariho kandi kwiga ivyigwa bijanye n'umuyaga nkuba ari byo bise electricité kwiga ivyigwa bijanye no gukora imiduga amamoto canke amakinga arico gisata bise mekanike hakaba hariho na ca gisata gikomeye cane c'uburimyi n'ubworozi none muri ivyo byose ndondaguye nicaye wumvise umuntu atokwiga naho yoba yarahejeje za kaminuza zanyu ewe urambariye n'ukuri nahora numva ngo ni ishure ry'imyuga ry'ababikira siniteho kumenya ibyo bahakorera none muri ivyo bisata byose wadondaguye ni ibihe bisata vyakira bigeme Darire iki gihe turimwo hariho ivyigwa by'abahungu n'abakobwa bikibaho ibyo bisata byose navuze nta na kimwe utokwiga nimba bimeze uko nanje ntusiga tugenda tujanye cyane yandikisha mu gisata cyo gukora imiduga nyaruka
tugende, amasaha yo gutaha mbona ariko yegereza. bantu mwese bo muri komine Mugina eka n'abandi baba mu yandi makomine mwese, CFP Mabayi yaje ku bwanyu. nyaruka rero twese twiga umwuga kuko umwuga nitunga ngendanwa. CFP Mabayi irateye imbere. bajeje umutekano baciye ku ntebe y'ishure, abanyanyuzi baciye ku ntebe y'ishure, abaririmbyi twaciye ku ntebe y'ishure, abajurnaliste baciye ku ntebe y'ishure, Estabino Bifu yaciye ku ntebe y'ishure. Ituki mwebwe none mutifuza kuba mwabo mpejeje kuvuga, gira ingufu mwige bagenzi, ntimwumvirize amajambo y'abananiwe kwiga bitwa jiji ubushomeri. Amahirwe y'iwanyu burya siyo yiwabo, mwebwe fata amanote mwige akazi gatangwa n'Imana. Chia kazoza kacu wize ningira kamaro mu gihugu ku mutumba wiwe no mu muryango wiwe, atabize natera mbere mu gihugu cyacu. Nimuze rero twigane ingufu tuteze imbere.